Hey, wait. Turagukengurukiye Mana guhereza isaha Mana kuva mu gitondo tugihe mu mwuka w'abazima Mana urakoze yo uruwera Yesu uruwera databuza Nguvuga avomera abantu amazi kuri aka kabido kuri aka kagare ako iryo rindi naryo banyivye navyaye ayo mahasa byatwara ibido 15 ari rimwe nkazikorera zenyene ku mabarabara ngene ndatanga zegutse nariko ndasaba Imana mvuga ati Mana wompa nk'ibotike nyicara nawe akicara umudamu tukicara twese ibyo byo gusaba dutega amaboko bijya bihere mu iryo barabara nibyo nasigara sengera nibyo nariko ndasengera mvuga ati itsome iryo botike ntuduza nanze nk'abandi nkabona yuko ngene nanze nugaye nk'abandi byabarabara nkaba narivuyemo yo kuza ndatega amaboko mvuga ati none ko naze mumfase mabuza naze mumfase boss hariho guyiye arakwima ari nk'abantu nka 5 cyangwa 30 utararonka n'igihumbi kabisa nkaza numva nanze birandunuze nkaza ngaho nkavuga ati none gamana yanze nkaza niyanka kabisa ubutumwa bwa mbere mfise nuko Imana igukunda yego gose kandi kiraro kiri imbere yawe ubona ko umengo ntuzokijabuka uwo uzokijabuka neza amasomo yanze aho kugumugenda uri kurasaba ntiwari witeze yuko wokiza amaboko amaguru ntiwari witeze ko worosaka gakinga ntiwari witeze basi ikintu na kimwe uyu munsi namba haje ibifungurwa bingana uko mu rugo urashobora kumenya tanzomara amezi 2 ko biri kose namba atari jewe nshoboye guseruka ejo je nserukanye byo gufungura abandi mwarahezagiwe muhezagira abandi mwarahawe kurya mwahezagiwe ariko muhezagira abandi abafana banje muherereye mu bihugu bitandukanye ndasavye abari muri Europe za Burayi abari Afrika abari mu gihugu c'u Burundi ndazi ko mugifise urukundo rwo gufasha ntabari jewe bukeye neza gusa ntabari Lydia gusa ntabari Olive gusa ntabari Patrick canke nabandi ariko ndasavye ukuboko kwanyu ko gushika ku mbabare zampuhwe gwa rukundo twigishwa ndabinginze uyu mupapa ariko asaba umutahe hari abafise amaduka n'utuduka hambavu nimwinyagaze basha Imana yemwe Imana isumba byose Imana niyo nyishu Imana ni kiraro mwamvugiye ngo Imana
Yes, nuko urugendo rwari rurerure ariko rwari urugendo rurangwa n'umunezero, vibe nyinshi cyane, kubera ko turi kumwe bose n'abanyamugisha kandi n'abanyamunezero. Soge hapa kiraza guhunga kamera. Ubwo turageze hafi y'urugo kwa Fidel aho tuje kumuraba, ndetse ivyo twamutekereye ni byinshi mwabibonye. Rugendo nyene rwatanguye kuva tukiri mu gisagara cya Bujumbura. Ubwo rero sasa natakiwa tuanze nini? Tuanze kazi bene data. Ngozi mwayibonye kwanza? Mwayibonye? Sawa. Bayitaye kukasaka kaina runyanga. Ukeneye ucuza? Ukeneye ucuza Ngozi. Sasa atugiye cyangwa urundi rugendo rw'amaguru. Cyangwa urugendo rw'amaguru. Aha rero bisa ko babifata. Kuri telefone. Aradusanga muhiri uyu. Kuko babifata hariya. Ibi niho bikora mu ntoki y'ibirarema ibereye. Twe abanyagisagarana twagiye bene data. Yaga akazi n'akazi twagiye. Amina. Amina. Zizobora kugutunga. Oya ndari. Yego babyeyi. Yego murakana. Sa. Yego mahoro cyane gose. Yego. Yego. Yego ni neza mahoro gose. Mahoro gose. Mahoro gatanu. Yego ni. Yego. Urobanga. Ni ngaho mahira. Okay. Akumanya ko ari Amina. Yego ni ukuri. Nakabuka karagushikira wayo. Yego karasikiye. Kwa nakudodeshe kwa. Ayo nakudodeshe bisa. Bisa nakudodeshe.
Malo. Abonye Fide. Fide. Sawa. Nakuzani umugore wa kabiri aho imbuto. Fide ramami. Yibutse. Umengo baravuka. Umve. Tuguma hanyene. Umeze neza. Mwabanzanira intebe. Guess nuko inshuti bakunzi mudukurikirana aho muri hose kwisi katubashimire kwanza buri muntu wese yakurikiranye urugendo twagize kugira ngo turinde dushika hano nkuko twasenze dusaba Imana dushikana amahoro neza twashitse amahoro ndetse mwana bibonye uno munsi nuwundi munsi w'umunezero mu muryango wa Fideli nuwundi munsi w'imihezagiro n'imigisha muri uno muryango ariko kandi se muri uno muryango gusa ni n'umuhezagiro umunsi wo gutangura ibikorwa nyezina vy'umuryango waguse cyane ndetse kubera ko umutima waguse wagukira abandi wa Bridge of Hope ni kiraro cy'umunezero mu kirundi ciza uno munsi baramutse batanguza ibikorwa nyezina nka Elma Love mwarimu navuze ati ntegeza kubahereza kubera ko ingingo yanje no kubona umunezero w'abandi mu maso y'abarize inkora ibishoboka byose kugira ngo mbone ko bishimye Fidele turi kumwe no munsi ndetse n'umutambukanyi wiwe ariko kandi twaherekejwe na Bukeye neza cyangwa Samuela bivana n'ingene umwita mu bikorwa bye byo gukina amareresi ariko si n'uwo gusa twaherekejwe na mushiki wacu mukuru hariya n'abandi bene data Fide Sawa. Mbere ko ndamuhereza ijambo uwo twazananye ndifuza ko ndakuvugisha gatoya namahoro kwanza Yego namahoro. Ni impore Umunezero ni wose. Yego ni mukuru ni tiku je numbereza ku mutima abanze ngene Yego kabisa. Ahema neza. Yego kwe. Nagize ibyishimo bitagira uko bingana. Yego mugabo mu magambo make imbere yo kubasimira muri byose twabanza kuduza ishimwe. Yes. Amen. 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 Ni mu mpera cyubahiro amasi. Mana data wa twese uri mu ijuru turagukengurukiye Mana guhereza isaha Mana kuva mu gitondo tugihe mu mwuka w'abazima Mana urakoze yo uruwera Yesu uruwera databuza Mana wakoreseza aba bantu Mana urabacira inzira bacamwo banaza guhitanana Mana baza ahantu kumuhana umwe ari none Mana nuhabwa icubahiro Mana toratoranye barabonana Mana barurira icuma Mana urabarinda mw'iryo barabara ubarinda amasanganya ubarinda kunyerera ewe Mana nakavura kari kaguye wakoze Mana kubazigama mw'iryo barabara bakaba bageze ngaha mu rugo rwanze n'amahoro none Mana nuhabwa icubahiro ndadugize ishimwe Mana habwa icubahiro kibirenge kizima Mana urabona nibera hano kukamanuko wabazigamye Mana ntibitura hasi Mana ndagusavye Mana uze kubagirira neza basubiye inyuma Mana ndasimiye Mana na mama Salirote ndasimiye na Emery wese nyakubahwa none Mana nuhabwa icubahiro iryo ryose nisimwe kibirengeye kizima none Mana tukaba tubigusavye guhereza isaha kubona Mana basekanye ngaha na mahoro wabarinze kunyerera kwa ya mabuye wabarinze kunyerera kwa ya mapave none Mana nuhabwa icubahiro ndakengurutse Mana ndakengurukiye na Erika base aberetse inzira bacamwo nyakubahwa Erika yazarabereka aho bahonyora none Mana wakoze kubahezagirira mw'iryo barabara wabarinze Mana ibintu vy'ivyaturano wabarinze Mana abantu bababwira nabi babatera amagambo ngo bavuga ati none mugiye he none Mana wakoze no kubona batahuye nivyo bintu bigenda berabagirira nabe mw'iryo barabara guhereza isaha Mana ndabigusavye ivuye ku mutima none Mana nuhabwa icubahiro amen duhabwa icubahiro amen Yesu icubahiro urowera ya Yesu uraneza n'abashatsi Yes nuko urakoze kuyisengesho ndetse n'amashimwe Uwiteka arumva
amasengesho yacu ndetse arabitwereka no mu bikorwa gusa kubera ko bino vyose bikoretse ni kubwisengesho twasenze ni kubwo igisabo twasavye kuva igihe tuvanye ndibuka nza gukoresha ikiganiro kiri mu bitaro uziguye ingene vyagenze abene data barabonye ivyo twayaze barabonye ivyavuyemo agakinga wambwiye ngakuno musi nsanzu kicayemo ibintu vyarakunze warambwiye ati ndifuza umuntu yompereza ico gufungura kubera ko umuryango nicaye bizaba bipfuye nta kiniki uno musare imbere yawe harashaje ndetse huzuye ibintu bishobora kukumaza kabiri ukabaho neza ndifuza ko menya kwanza ukuntu wiyumva no musi abasi ndabavugisha kubera ko abana banyecubahera bafise ijambo ryabo yego Tewe ikintu niyumvira ngaha hantu mwebwe murabona nkifise utuboko twose nkagirana n'ukuguru kwari kumwe uku kwavuye ko hakiri kare ntarazana n'umudamu burya rero jewe ico narakora ibintu vyo kuza ndavomera amazi abanyagihugu nguma ndabasira mu makarite n'ukuguru kumwe ngendera mu kagare nyakagare aho mvyariye abana b'amahasa akagare barakanyiba bakanyivye nsandaronka kandi nyene kamapine 3 kasagasigara gatwara ko kagare ibido ariko kaka kari imbere yacu katwara ibido 7 Inguvu wavomera abantu amazi kuri aka kabido kuri aka kagare ako iryo rindi naryo banyivye navyaye ayo mahasa byatwara ibido 15 ari rimwe nkazikorera zenyene ku mabarabara ngene ndatanga ubu rero byaraswe nengeye ubu sinkironka ingene niyungunganya ngo nze kuvoma amazi ngo nkore bya bindi ubu unya niyicarira ngaho onye ari unyiyumviriye ko arandungikira karasiyo akavuga ati Fide ndabona ibintu byarahindutse utitora bino 5 ugende gusuma ikiro cy'umuceri abana barare bafunguye nkasimira Imana mvuga ati Mana uragahezagirwa tukubona wakorese zujya muntu akitanga akame ivyo 5 nkasoma ko karasiyo umuryango wanze kugira niwiswe n'inzara nanze kugira nanze ntoreko nkasasimira Imana mvuga uko nyene burya rero ingene ikindi kintu mbura mu buzima bwanze umwana aragwara umudama nawe nyene akagwara eka n'umwana akabura nikaye byose akabura ikaramu akabura amakake ivyo byose turabibura kabisa zewe nkasigara nza gusembera mu gahinga utizewe ni murabe ingene mwobingiramwo abana banze kugira nabo batere bazimbere mugabo hari uwo sanze ayafise sindonke umwana agatsagumirira ngaho atagiye kw'isuri burya rero kindi kintu nosigara nsaba Imana musobora byose so ikintu cyo kuva kurondera mu iryo barabara ntega amaboko bampiryoza nizana urabona rigwira ritevye burya rero ze nagiye mu ahantu tuzinama n'umudamu ndavuga ati none gamada ubu buzima bwacu ubona buzogenda gute none tuzogumirira dusaba ntega amaboko umudamu aravuga ati humura Imana niyibizi burya rero zewe nariko ndasaba Imana nasaba Imana mvuga ati Mana wompa nk'ibotike nicara nawe akicara umudamu tukicara twese ibyo byo gusaba dutega amaboko burya bihere mu iryo barabara nibyo nasigara sengera nibyo nariko ndasengera mvuga ati itsome iryo botike ntuzuza nanze nk'abandi nkabona yuko ngene nanze nugaye nk'abandi byabarabara nkaba narivuyemo yo kuza ndatega amaboko mvuga ati none ko naze mumfase mabuza naze mumfase boss hariho ugiye arakwima ari nk'abantu nka 5 cyangwa 30 utararonka n'igihumbi kabisa nkaza numva nanze birandunuze nkaza ngaho nkavuga ati none gamana yanze nkaza niyanka kabisa nkavuga ati none zemba ubona nzobaho gute gamana uti nzobaho gute
burya rero jewe nasengera yuko noronka ibotike no kwicaramwo nanze agatahe nanze nkicara tugatagata nkuko na abandi batagata umwana ntaba kisubira kuzarabura ikaramu nkuko yahora aribura ntasubire kuzarabura ikake nkuko yahora yibura ntasubire kuzarabura yakaye nkuko yahora yibura nuko rero Fide inzira z'Imana zirenga ibihumbi amen aho kantu rakemera neza ubwo rero jewe ngereja mama ijambo ni ijyanye Yesu nashimwe. amen Yesu ashimwe kandi. amen Nitwa Shimirimana Aline. Nkaba nsanzwe ndi umukinnyi w'amafilime. Nararavye ikiganiro c'uyu muntu kirankorako. Ubwanje harageze aho numva ko mbura ikintu noshobora kuvuga, aho mpera naho nohereza. Ariko hejuru ya byose hari Imana. Kandi ya Mana igaburira abagenda bakubinda batazi batitahura no kwitahura badashobora no kuja gusaba mwibarabara. Ya yindi menya imfuvyi n'abapfakazi batishoboye iracahari. Icambere reka mbanze nshimire Ingabire Lydia atuye mu gihugu ca Australia. Ari wowe uyubona ngaha ku ifoto. Uyu mudamu urabona hariko uyu ariko na jewe. amen Rero uyu mudamu yakoze ikintu gikomeye cyane. Jewe nari ndahari mfise intego yo gufasha kuva nkiri muto. Ariko hari hakenewe abantu dufatana mu mugongo kugira ntanga uburyo nabo bashobore gutanga uburyo canke dutanga uburyo n'inguvu twese. Imana imukoreramwo ntazi yuko iciyumviro mfise nawe ari cafise. Ari napanze ko noshobora kuza kukuraba. amen muvyeyi Ariko sinzi ivy'Imana niyo mpamvu navuze ko Imana irengeye byose. yego Lydia ahura Imana iguha umugisha. Subiza aho wakuye uburyo bwawe. Byukuri uri umunyamugisha. Nugaburira abaraye ubusa Imana izogukubira inshuro zirenga indwi. Nkabashimira nabo twagendanye batashimye kuduterana igikorwa. Uyu ni mukuru wa Lydia twicaranye. Uyu mushinga ntayo wanje. amen muvyeyi Abana dusanze dukorana. yego Nkaca ndabashimira ingene mwashoboye kwiyumvira yuko mushobora gutera intambwe mugaheba iby'iwanyu mukagendana natwe. Mu gihe Lydia haserutse mukuru wiwe. Mu gihe Lydia haserutse bukeye neza. Bantu b'Imana, reka rero nongere ndababwira ati Imana ibaha umugisha aho muherereye hose kandi ndabasuhuje. Muri bwa bumwe, muri bwa rukundo, Imana ibampere umugisha. Ndazi ko kenshi iyo ndinze nseruka mutigera muntereranya. Abana ngo nimwegera aha. cyara muri abahanga Mwarizi. amakarariye azahana Ariko ndavuga ati ndazi ko mutigera muntererana igihe cose abafana banje aho muherereye hose. Ndazi yuko by'ukuri mu nkunda mukunda n'ibikorwa nkora. Uyu munsi tukaba nka Bridge of Hope, ikiraro c'umwizero, fondation yavuye kuri Ingabire Lydia and Shimirimana Aline. Tukaba twaserutse mu rugo rwa Fideli. Umuntu mwese mwabonye ku ma réseaux sociaux ibiganiro byaracana cyane ko mwarabibonye. Naje ikiganiro naho nakibonye bwa nyuma, ariko byarakunze ko nshobora kumva yuko twotera intambwe tugahera ngaha. Imana iragukunda cyane. yego kabisa Kandi gukundana n'umuryango wawe. yego kweli No kuvuga yuko imbere yuko tuza ngaha nari nateguye undi muntu tuja gufasha mu yindi ntara. Ariko Imana yarambujije amahoro cyane kuko ikiganiro cawe nari nakibonye. yego muvyeyi Ca ndabibwira uwo dusanzwe dukorana ndamubwira ati burya ahantu nayi kuja gufasha numva no hahagarika kuko ndayijoro nkanura sinigeze nsinzira. Uko agatiro kamfata urya mu papa ngomba kuja gufasha yagumya nzamo. Aravuga ati
shwani yawe ni ubona aho wohera. Rero niko guca mbaza urya Charlotte ndamubaza ati mbe urya muntu Fideli abahe? Bora nabonye kuba Ingozi gusa sinarinzi aho uba nagira uwo bubakure. So nuko rero numvise ko usaba umutahe uyu munsi nta mutahe, ariko kubw'umutima w'urukundo twazanye ibintu byo gufungura kirose nkani c'umuceri, biharage, ifu zitandukanye, omo, amavuta, amasabuni yo koga, amasabuni yo kumesa, harimwo isukari n'amavuta yo gusiga abana, iyo harimwo ubuyi, harimwo n'amavuta yo gusiga abana na mwebwe. Amina muvyeyi nze nzabonwa nivuye inyuma kabiri ko karuka Yesu agira neza kabiri cyane, maze tukaba twazanye n'igitenge ca madame ngaha. Ego rero Yesu agira neza. Uyu munsi akaba ari twe turengutse nka komite igize Bridge of Hope, n'abantu bashika 4 canke 5 uko babona, n'abadamu bafwijije ibiro. No kuri turashima Imana. Hama iki gikorwa nkuko bakivuze tukaba tugihereye mu rugo iwawe. Amina. Kandi ntibihereje ngaha, n'abandi bifuza kwifatanya natwe tukaba tubahaye ikaze. Amen. Ubu rero ubutumwa bwa mbere mfise nuko Imana igukunda. Yego gose. Kandi kiraro kiri imbere yawe ubona kumengo ntuzokijabuka, uwo muri uzokijabuka neza amasomo yawe. Aho kubw'umugenda uri kurasaba ntiwari witeze yuko wokiza amaboko amaguru, ntiwari witeze ko worosa akagakinga, ntiwari witeze basi ikintu na kimwe. Uyu munsi namba haje ibifungurwa bingana uku mu rugo, urashobora kumenya tanzomara amezi 2 ko biri kose. Namba atari jewe nshoboye guseruka, ejo je nserukanye ivyo gufungura, abandi mwarahezagiwe, muhezagira abandi mwarahawe kurya mwahezagiwe, ariko muhezagira abandi. Abafana banje muherereye mu bihugu bitandukanye, ndasavye abari muri Europe, za Burayi, abari Afrika, abari mu gihugu c'u Burundi, ndazi ko mugifise urukundo rwo gufasha. Ntabari jewe Bukeye neza gusa, ntabari Lydia gusa, ntabari Olive gusa, ntabari Patrick canke n'abandi, ariko ndasavye ukuboko kwanyu ko gushika ku mbabare zampuhwe rwa rukundo twigishwa, ndabinginze. Uyu mupapa ariko asaba umutahe. Haya abafise amaduka n'utuduka hambavu, nimwinyagaze basha, nimwinyagaze ndasavye. Ihindukize muve mwishuka mubanze muvuge ati hariho akama Bukeye neza yaduteye. Nongeye gutera akamo kandi ku bandi bantu bumva ko bihevye nka Fideli. Wari warihevye, warabona ati jewe nzokura amahera hehe yo kwivuza, ariko Imana yakugiriye ubuntu. Mu bana bawe nta numwe yagwaye kwashi, madame wawe ndabona asa neza, nta muntu numwe yigeze agira ikibazo. Ndabona nabibi aracyari ngaho. Rero muri make uje ngaho ushima Imana kuko hariho na twebwe tuba dufise ahantu twisumamo, dushobora kugira ikibazo nk'iki wagize, abana bacu bakangara bakaja mwibarabara, abana bacu bakagwara amakwashi, ariko wowe Imana yarakurengeye, uzohore wicara ushima Imana. Amina. Rero uyu munsi tukaba twagendeye wewe, jewe kubwanje numva nshimye Imana yoyo yemeye ko nshika ngaha, numva nshimye cyane by'ukuri, kuko igikorwa cyo gufasha nticijana kandi ndize neza ko umutaha uzowuronka. Basha ndabasavye uwumva ko afise ukuboko ko guterera, ndahari, kandi uwo mutaha uzowundungikana, nzogaruka ngaha, nzogaruka nyene kuri kamera, kandi turashaka umutaha reke kuguma agenda asabiriza. Ndabasavye kandi je ndahari nka naka wundi arahari nk'uwundi, uyu arahari nk'uwundi, akakoze mwisha ko shujya agakora mu mufuko, uriya mu mufuko, undi agakora mu mufuko, namwe muri hariya mugakora mu mifuko, tugiye guteranya ntituzobura miliyoni zingahe. Sasa muko mubituganye, uyu ni mwamubonye none YouTube ni muziraba, hamaze kuza kugura babangahe, kuza kundaba neza ntibora barasanze basanga ku bitaro ntaranzura. Natwe n'ikiraro
c'umwizero. Amina. Ya, kuko bose ntituzi intude ya icongereza, ariko ibintu vyanditse kwino mipira twambaye handitseko ibintu bisobanuye ikiraro c'umwizero. Amina. Nejo bakakubaza uzovuga ati haje Bridge of Hope inde Hope. reka rero se ndabashimire, sinobicisha menshi, gusa ndashimiye abantu twagendanye, ndashimiye n'abatwakiriye mu rugo rwabo. Reka mpe abantu nabo twazananye wenda barafise akajambo kamwe canke tubiri. Ni umuvukanyi wanje, ni umwana mu muryango yakuze afise umutima mwiza, umutima witonda, umutima w'urukundo, umutima wo gufasha guhera kera, kandi ibyo bintu yarabikuranye na n'uyu munsi aracabibandanya. Rero reka mbanze nshime kwanza, nshimira uyu mwene data bukeye neza yiyumvisemwo uwo mutima wo gufashanya n'abandi kugira ngo biteho abandi bene data. Hanyuma ngira kandi nongere nshimire umudamu wa Fideli, kuko maze kubona uyu mutware numvise umutima wanje usimvye gatoya, niyumvira ku madamu ba kino gihe, nca mbona ko ari umudamu w'intwarekazi. Ndamushimiye cyane kandi bive ku mutima ukuntu yagerageje uburyo bwose agafata neza umutware wiwe mu bibazo no mu ngorane zamushikiye, atigeze amuta cyangwa ngo amuhemukire. Ndabimushimiye bivuye ku mutima cyane, kuko iyaba umudamu yagerageje kuryagagura umugabo canke kugira ngo asuzugure umugabo bivanye n'ibibazo yagize, uyu munsi Fideli ntabasa gutya mumubona. Ivyo byose ndabishimiye umudamu wiwe n'Imana yo mwijuru yabimufashijemwo. Rero reka kandi nongere nshimire umutware Fideli, nsanze ari umupapa mwiza w'umutima, umugwaneza, ataraba ngo mbega jewe ndinde canke ndigiki. Ndabimushimiye cyane kuko si wa muntu yagize amagorwa ngo ace atangura kurira nka kumwe kwa Yobu, ariko wewe yakomeje kwifatafata kugira ngo ntarandure umutima w'umudamu wiwe n'abana yibarutse. Ivyo ndabimushimiye cyane. Hanyuma kandi reka nongere nshimire aba inshuti n'aba bagenzi twagendanye. Mu bisanzwe kubona barabateye akamoti, hari umuntu dushaka kuja gufasha, bakumva umunezero wogira ngo bamufate mu mugongo bazanane dufatanye urugendo, nabo nyene ndabibashimiye kandi bivuye ku mutima. Rero nkaba nshaka kuvuga amajambo abiri kuri bene data muduteze amatwi. Bene data, inshuti z'umusaraba, ab'Imana yahezagiye, bafise amaguru abiri n'amaboko abiri, ndabinginze. Hariho abantu benshi bakunze kwirengagiza iyo bamaze kubona ko umuntu kenshi agize ibibazo nk'ibi. Yavuze yuko yabayeho mu buzima bwo gusaba, kandi hariho abamuha bakamuha 100, bafise amamiliyoni mugabo bakamuha 500, abandi bakamwirengagiza ntibamuhe. Rero twebwe ntitube nkabo, nukuri muhere kuri iyi ntango. Utunyene twazanye muvuge muti bajya sawa, baramwiciye ijoro rimwe canke amajoro abiri, ariko kuko mwumvise akamo kiwe, ndabinginze mwumve umuhamagaro wo kumufasha, kuko uyu mupapa si ukuvuga ngo akeneye ibiryo gusa cyangwa akeneye n'abana ko biga, ariko n'imiti nayo irakenewe. Kameramane nasaba ngo utumbereze kamera ngaha kuku kuguru, uku kuguru kuriko amapasuma kuracakeneye imiti. Tutarinze kuja kure, arakeneye ubufasha bwa hafi. Ntituvuge ngo tuzofashe mu gihe kiza, oya, ariko jewe numvise umupapa. Hariho abantu usanga bafise amaguru bakabura amaboko bakagenda, canke abandi ugasanga babuze amaguru bakaba bafise amaboko, ariko wewe nta na kimwe afise. Ndabinginze mugire umutima w'urukundo rwishi. Jewe maze kumva uyu mwene data ambwiye ngo hari umupapa adafise amaguru n'amaboko, nacimvuga ati kameme none abayeho gute? Ariko kubw'impuhwe z'abantu
n'umudamu wiwe baze n'umudamu wiwe kugira ngo mwumve aka kamo tubateye kugira ngo mumufashe uyu mupapa. Murabona abana biwe baracari bato cane, baracakeneye kwiga, kandi abanyene nibiga nibo bazogaruka bakaba abafasha umuvyeyi wabo. Rero numva nta menshi novuga, ariko nagira ngo ngire Fideli ashira umutima mu nda, Imana iracakora. Iyafashije wa mudamu w'umushune mu kazi ikamwishurira umwenda kandi igacimuha n'ubuzima bwo kubaho ibihe vyiwe byose, niyo igiye kuzogufasha. Nturire cane, Imana itanguye akanyenaka iri riba, nizere yuko ritazokama. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Iyi ni intango, ndavyizeye yuko bizobandanya. Hanyuma umutahe nawo wawe wasavye, nizere ko batwumva. Ego bukeye neza yababwiye, numva ntobisubiramwo. Yesu naduhana umugisha, namwe mwese muduteze amatwi. Yesu abampera umugisha n'umutima w'urukundo no gukora n'ubugwaneza. Sawa, murakoze. Reka duhereze abandi bakomeze babaganiritse. Kome tugire Kristu, tugire Kristu kandi sanzwe nitwa Patrick Baraka afitiye. Nta byinshi mfise novuga, ahanini ni ugushima Imana, gushima Imana kuko jewe akibimbwira bukeye neza caje nariyumvira ati no umuntu byagenze gute, yagize accident, yaragwaye, abayeho gute, mugabo arageza kumpa umuco. Kubera nzi yuko Imana ikura kure kandi Imana iba mu bintu byose n'imaze rirakora, ndavuga nti byose uwo muntu Imana iramubona kandi azobaho. Rero nugushima Imana kuko Imana niyo nkuru. Imana niyo yashoboye gutuma hari abantu bashobora kugendera ijwi ryawe rigashika kure. Imana niyo yashoboye gutuma twese tuvyumva. Rero n'ubu iracari kirakora. Kendi gira kabiri nugushimira uno mugwi ugizwe na Shimirimana Aline ariwe bukeye neza na Lydia, kuko Lydia Ingabire, kuko kugira bahuze ico ciyumvira ari babiri uvuga yuko ni Imana yabikoze. Rero ndabashimira cyane gose ko bumvise iryo jwi ry'Imana, bakumva yuko umutima wo gufasha ari woza imbere gusumba ibindi byose bari gushobora gukora, ko bafite byinshi bari ko ari rukamwe bari ko barakora. Hanyuma natwe bakabidusangiza, amatweza tukavuga tuti reka uwo mutima cyo cyumvira tugishigikire, dushobore gufata bino birometero byose byo kuva Bujumbura tukashika n'Ingozi. Rero ndabashimiye cyane gose, na Lydia yumve ahari yuko tumushimira cyane gose. Hanyuma kigira gatatu no gusaba abatera mpunga, abantu bashikira iyi team z'abakinyamareresi. Benshi bavuga ngo abakinyamafilime benshi usanga ari mvuayu, abandi n'ibibande, abandi baja mu mara, abandi bagira iki. Mugabo ngira izi ni intambwe zigenda zereka abarundi yuko abakinyamareresi bafise ikintu gikuru gikomeye bashobora gufasha igihugu n'abene gihugu. Rero nosaba yuko abari kuratwumviriza bose no gutera impunga ama equipe nkaya, gutera impunga abantu nk'aba mwese mu byashoboye, haba mu gisabisho, haba mu buryo, haba mu mwanya baba musavye, haba mu vyumviro, bagatera impunga, bagatera intuzenya intege imigwi nk'iyi. Nagomba no kuremesha umuryango wa Fideli, kubaremesha kuko numvise ko musenga. Nibaza yuko ntawe usenga Imana ngo imuhe umugongo, kandi ntawe uyisaba ngo imuhe amabuye niki. Imana iyo uteye igisabisho, Imana iyo yizeye nayo iraguha inyishu, ikaguha kandi bikubereye, kuko amasengesho yacu kenshi ngo hari igihe asaba mu bishobisho, mugasanga Imana nayo ivuze iti ibyo bisabisho byawe, ico gisaba cawe mbona no kwishura mu nzira iyi, kandi ugasanga mu nyuma bikubereye akamaro gusumba nimwe wari kuriyumvira. Nini rero nagomba nshimira abo twazananye bose, aho twazananye kuko twaje neza, twaje mwituze, twaje tuyaga neza. Saba Imana yuko yadufasha tugasubira n'inyuma uko nyene twaje, tugire Kristo. Akanze Kristo. Tugire Kristo. Yesu nashimwe. Jewe ku mazina nitwa Nziza Rachel.
nkaba ndi muri timu ya Bukeneza canke ndi mu mugwi wo kuja Bukikiraro. Nukuri mbaye mu cambere ndashimye Imana ko twashitse amahoro muri uno rugo, muri umuryango wa Fidele, kuko ntivyari vyoroshe canke no mu ntango tukibitangura ntivyari vyoroshe kabisa, rwari urugendo runiniya. Najyanye abantu mubonye yuko izina riva ku kintu kiba kivuyeko, ariko Imana yarabaye gushika n'ubu byakunze. Nukuri ahubwo iyo Mana muyimpera amashi cane ego, kuko narizya ahari yumve yuko nukuri tumushimiye cyane, kuko nawe yarabura amahoro kubwo ariko urabona ibintu bitariko biragenda neza, wowe yamona yuko ari ibintu bisanzwe. Ndetse na Bukeneza ndetse natwe twari hafi yabo, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Nkama rero ikindi novuga nukuri sinovuga byinshi kuko turi kuri kamera kandi benshi muratubona muraturaba, murekereho kuvyirengagiza. Mwirengagije ivy'uwundi namwe Imana izokwirengagiza ivyanyu. Nukuri ndabinginze kandi ukuboko gutanga nakone kuragira iki, kuraronka umugisha. Nukuri nimufashe Fidele kuri uwo mutaha ariko arasaba, ndetse si Fidele gusa, hari benshi bagowe, hari benshi batagira epfo na ruguru, bariko babura aho bovugira, ariko gutera akamo ni vyiza. Nukuri turabateye akamo aho muri hose, aho muherereye mu bihugu bitandukanye ndetse no mu Burundi. Mutube hafi, twebwe amatimu, twebwe abantu turiko twiyumvira gufasha abantu nk'aba. Nukuri nta byinshi numva novuga. Hama Fidele, Imana yarakubaye hafi, ko bataguciye n'amaboko yose. Ego oya ndiko mvuga uku ego kuko hari benshi tubona bakirino, ariko wewe n'ubunye nugushima Imana. Ego nugushima Imana, kandi kuba Imana yaraguhaye umufasoni nukuraka kuba hafi, kuko hari benshi babonye umeze ukonye baca bagenda mu zindi ngeso zitandukanye. Nukuri mwa badamu rero n'abakobwa, uyu mugore wa Fidele ababere cyitegererezo ku bantu babona yuko batogenda ku bagabo bamugaye, ku bumuga bagendana. Nukuri murabona yuko umumama ameze neza, kandi ku mupapa agendanye ubumuga babanye afise ukuguru kumwe, ariko akemera nukuri akagenda gupagasa kuko umuryango ubeho. Rero ubunye kuba turi ngaha, nukuri ni Imana nyene yagombye kumuhezagira, kandi n'abakobwa n'abamama mu vyumve, na twebwe tukiri mu nzira nimuzobone abahungu bamugaye muce mwiruka, muce bugufi gusa. Hama ibindi navyo byose bizoca biza. Ego hama tugire Kristo. Naganze Kristo. Okay, tugire Kristo. Naganze Kristo. Tugire Kristo kandi naganze Kristo, kubera tugize ukwemera gutandukanye. Reka mvuge Yesu ashimwe. Amen. Mvuge na assalamu alaikum. Nabonye yuko hariho iki gikorwa mvuze kuramutsa mu ndimi nyinshi, reka mvuge mu ndimi nyinshi cyari buryo bwinshi, kubera ntikigenewe abana bariya, kigenewe idini iyi canke idini iri. Igikorwa cyo gufasha ni cya buri muntu wari we wese. Jewe nanje nitwa Darufatiye Jean Bosco, benshi bakunze kuntazira Bobo Bonfils. Naje nkabandi umwe mu bakinyi b'amareresi muramenyereye kuri kamera, cyane cyane ku mafilme yaciye kwa Constance niyo, muri BAB TV, Best News n'ahandi kumbura. Uno munsi naho nifatanije na Bukeneza Samuela, Shimirimana Aline
n'ayandi mazina Mama Erika n'ayandi mazina menshi mwite uko bishaka bivanye n'ingene umwemera n'ingene umwerekwa. Rero nifatanije nawe muri kino gikorwa cy'urukundo tukiva Bujumbura nabicishijemwo mpamagarira nuko abandi bose bakinyi b'amareresi ntituze gukina amareresi gusa kugira ngo tubonekane kuri ekra, ntituze gukina amareresi kugira ngo views yacu aduge ngo gira sabone subscribe kugira ngo bijya vyonyene ntibihagije, ahubwo tubikorane wa mutima w'urukundo, tubikorane wa mutima wo kwiyumvira abandi tuti mbega uko tubayeho kuri kijya gito mfise uwundi nico afise, kumbure ico gito uzobona ko ufise ugisabikanije n'urya mugenzi wawe ejo hazovamo ikintu kinini utazi. Nkengurukire uno muryango ndawubwira nti rema ntiwihebure. Amen. Uno munsi wagendewe na Bridge of Hope ikiraro cyo mwizero umana uwo mwizero rero kuko bwa mbere Elma Lova kiza ubwa mbere ntibaruzi ko inyuma hazokwirikira abandi ariko rabi inyuma yiwe ibimaze gukwirikira ingene bingana natwe twahashitse. Ejo rero ndafise umwizero nanje yuko hazoza nabandi usanga n'uwo mutahe uri kurasaba bazanye ikindi kintu atari umutahe. Nk'akarorero ibi nivyo aba mama babiri Lydia na Aline bafashanyije na Olive biyumviriye kuri bino tubona ngaha. Ejo namwe mushobora kwiyumvira ibindi bitari ibi. Akarorero ka hafi je cangenda ntanze nivyo turazanye ibifungurwa. Aba mama biyumviriye igitenge kuki atawundi yo kwiyumvira ipantaro rega no kukuguru kwacitse kwambara ipantaro arayambara ukunyene bere sivyo nubundi niyo yambaye rero ndashobora kuvuga nemye yuko Fidel iso mwizero ndavye akanyamuneza twamusanganye biboneka yuko yari yiteguriye yuko babuke neza bahava bana uno munsi hari Fidel tubona ngaho imbere yacu hariho ba Fidel benshi muri kino gihugu twe tutazi. Dufashe rero mwabantu mwe mutubere ijisho ikiraro cyo mwizero tumenye mwumvise ko ari intango iri ngaha tumenye ba Fidel iyo tuzobasanga kuko twe twiyemeje yuko ufise abana nk'aba uzofuma tugura ikiro kimwe cy'umuceri cyangwa ikiro cy'ubuyi tujyane kuwundi Fidel mu Kayanza tujyane kuwundi Fidel wo mu Kirundo tujyane kuwundi Fidel wa hehe no musi ni Fidel umwe tubona ngaha muga mu Burundi baruzuye rero muri Sikiro niho muri Sikiro okay okay so nkakengurukira rero abantu bose bafashe amajambo ngaha sinoza kubarenza nanje ayandi ndiko ndasozera nkenguruka ntahavuye ndashimye hagaruka ndagaye jewe niyemeje yuko igihe cyose bukeye neza azonyekorako ati tugende kwa Fidel mu naka hanaka je nzogamburuka naco ntazokora ico ntazokora naco nzoterereza nawe wiruka urankwirikirana n'ubundi ari ngaha terereza ikiraro cyo mwizero kugira ngo no mugambi cyatanguye rero udoga gushika no hejuru uzoshike n'ahandi. Je rero mu buzima mbura ico ntanga ariko ndatanga inguvu mba mfise wewe rero uzobura ico utanga mu gutanga inguvu ziwawe ibisigaye bizokwijana nuko rero na cameraman ari hariya sinzi ngira turamuha nawe yivuge mu rugo kwanza nawe cameraman urivuga je turakuvuga arabaramukije cameraman arabaramukije muga mwamubonye kare tutarashika hano mwamubonye nujya nyene kandi murabona ko abikora neza cyane twizeye n'ibindi bigiye gukwirikira ko biza kugenda neza kandi n'ibindi bizobandanya bigenda neza nuko rero banyakubahwa mwampa ijambo reka ndaribasubize nubwo ntari reka ndaribasubize murakoze. Nuko murakoze cyane ndabashimiye cyane muri intwari kazi abantu twagendanye nukuri je kubwanje naherewe ntaco nsemvuga ariko toujours je nama nababwiye abantu benshi tuvugana nshira Imana imbere n'abantu mumaze kunca mu ntoki murazi ko muri benshi aho muherereye abamaze guhezagirwa namwe muze muhezagire ba Fidel benshi
ko ndazi yuko abantu mwese mumaze kunca mu ntoki hariho abamaze guhezagirwa. Rero kubw'ivyo ntikibe ikiraro gusa, ahubwo habe no kumva gushika mu nyishu, kuko urumva n'ikiraro hariho no gushika mu nyishu. So Fide sabwe hamwe na madame wawe je ndabashimiye cyane. Si uyu munsi gusa bugira irembo ritaha abantu, kandi irembo ryakira abantu naho n'umugisha. Nimwaje ahantu ntibabakire muze muhaguruke mukonkomore umukungugu mwirenganire, ariko mweho mwatwakiriye. Madani igiki wohava umbwira wewe ukabwira nuzeya ikiraro c'umwizero babagendeye ngaha muri urugo rwanyu? Yesu nashimwe. Je ndashimiye Imana data wa twese kubitangaza bikorekeye hano mu rugo rwanje. Navyo naziga nishimwe ku Mana no kwishimwe kuri aba bantu bose. Jewe kubitangaza vyakorekeye hano n'ubuntu bw'Imana, nanje ndakengurutse ndashimiye Imana kubitangaza bibaye mu rugo rwanje. Jewe narabaye hafi umushinga ntahe wanje amaze gucika ukuguru bwa mbere, yongera hanyuma aragwara amaboko acika amaboko. Je namubaye hafi kuko nzi yuko ari Imana yamumpaye, kuko jewe naragwaye amezi 6 ntaraja kubaka kubw'umushinga ntahe wanje yari yaje kundesha ndanka, ndagwara amezi 6 ndi mu nzu hamwe n'uwuza kundamutsa ntamubona. Rero ico nico shimira Imana, nasavye ati Imana uzo mu rugo rwanje uzuduha umugisha, nze menye yuko ari wewe wandungitse kuri uyu muntu, kuko nishimwe ry'Imana. Ego ndabishimira Imana kuko n'umushinga ntahe wanje turibaniye neza, nta gicure mu myaka 15. Ndashima Imana mu bitangazi dukoreye, kuko bari baravuze yuko tutazoronka n'umwana n'umwe, ariko ndafise abana 6. Ego Imana yarahinduye ivy'abantu babona ko bitoshoboka. Hariho abafise amaguru n'amaboko batabafise, ariko jewe ndashima Imana ko yampaye kwibaruka. Ico nico mbanza gushimira Imana, ahubwo nimuyimera amashi. Amen. Yesu nabahezagira bampera umugisha, batugendeye bose n'abandi bose mwiteguye kuzodufasha. Imana ibahezagire. Hama ngaho rero n'ubundi turacana umuntu yaje kudutegera, yaje kutwakira Eric, ariwe numva kenshi abantu baciye ko banavuze. Ugira ico uvuze nawe. Ego Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. amen. Ego mbanje gushimira Imana yoyo yarizi iki gikorwa kizobera nga kwa Fidel ko kizoba. Nkuko rero nkuko umugenzi wacu yavuze nganya ati ntandashimye yavyendagaye, nuko ndashimiye abakinyi b'amareresi batushikira kure, bagashikira kure n'abantu uko abiyumvira atari ko basanga bari. Nukuri iki ni igikorwa ciza, ahubwo ni igikorwa yaba ari bishoboka twese twobona inzira barimwo. Aje kubwanje ngiye savye ko muze munshiremo. Ndabasavye nzoje. Jewe ndi Ngozi, igikorwa kizobera Ngozi, muze mumbarire nkuko nyene mwana naho nativye ni gatoyi mu kugira ngo ndabazimurure, kandi hama no mu mufuko nze nkoremwe. Amen. Kubera nanje naho nibagiye nitwana hayo Eric, nkaba nkora mwishira mu Jide zonga Ngozi, urumva sinobura akabido kama message nterera. Amen. Yego hama rero nubundi tubandanya dukenguruka iki gikorwa. Nukuri ni gikorwa beshi babona umenga ni gikorwa coroshe mwa kitoroshe, kubera umutima w'urukundo. Beshi batonda mu masengero, bagatonda mu biki, mugabo kubona umuntu arenganye canke yicaye ukamuha icubahiro, ukamenya yuko nakubona uriko watambuka ata ubuhinga bunini washizemo, ni bake. Umushinga na Fidel wewe
je n'umusagira mariage je namushira muherekeje mariage yagiriye ku moto vyari ibintu nyene benshi barabiryoherewe abandi nabo bakiyumvira nkuko mama yavuze ati urya mutama zero nta kintu hajya kumbe nawe umuntu akomeye akwije vyose yego n'umuntu original yego rero naje sindabicisha amajambo no gushima nongera nkenguruka nkuko mwayivuze ba Fideli bariho kandi natwe tubone yuko iki gikorwa nejo natwe dushize mu kuboko aba bakatugira imbere nko batugira imbere bo hava dukora bagakora n'indi migambi irusha iyi Fideli yasavye aho korera yicaye niyo bakubwira bati banizovugira muri aba yongeye ivuge no muri bajya bariko barirengagiza hama nabo bahige nimero zabo nimero ziroroshe hama je bazombwira bati higwe umuryango hama bazobona baje nko kunyene buzuze bigire Imana burya ni Imana nyene hama nkando bashimiye madamu no mugenzi wawe mukorana iki gikorwa ni ciza kubganje ngana bariko baraturaba bose barabona ko ari ibikorwa kibereye ijisho ndetse nabone baze bagire akigoro ko kuza bararaba bajya nyene bakenewe murakoze cyane abashaka kudufasha guterera hariho groupe yo bazohora bahuriramwo inimero zacu muzozibona hama muzoca muhora muzicako muje muri groupe tugeze kuja guterera namwe tube turi kumwe murakoze cyane. Yes nuko reka turangize dushima cyambere dushimira Imana yaduhaye umuno mutima hanyuma nshimire Emery vyimva mutima niwe yatumye Charlotte amumenya Charlotte atumanda mumenya nanje ntuma bukeneza mumenya bukeneza tuma Lydia mumenya uno musari n'abandi bamumenye tutazi ubwo mwese mwadufashije turabashimiye cyane nabagiye kuzobikora inimero ziwe ndazandika ngaho nko bisanzwe Fidel udashobora kuhashika kari mikashikiwe karakora uzomuterera nayo kugira nubwo bavuga ati okay je ndatanze intererano izabuke neza turazishirako ubwo rero Imana baduhezagire Imana inadufashe mu rugendo tugiyemwo murakoze cyane amen. Manove njoo shike. Ngoho tukushakuwa. Amen.
Haleluya. Haleluya. Sema amen. Namvugiye ngo Imana. Namvugiye ngo Imana. Imana isumba byose. Namvugiye ngo Imana. Namvugiye ngo Imana. Imana isumba byose. Namvugiye ngo Imana. Namvugiye ngo Imana. Imana yemwe Imana. Namvugiye ngo Imana. Namvugiye ngo Imana. Naka wakabonye Mana. Naka wakabonye Mana. Naka wakabonye Mana. Naka wakabonye Mana. Mwamvugiye ngo Imana. Mwamvugiye ngo Imana. Imana yemwe Imana. Imana isumba byose. Imana niyo nyishu. Imana ni ikiraro. Mwamvugiye ngo Imana. Mwamvugiye ngo Imana. Imana yemwe Imana. Umunsi wabaye Mana we Mana. Tuze gushika impore Mana we Mana. Mana we. Uyu munsi wabaye Mana we Mana. Uyu munsi wabaye Mana we Mana. Uyu munsi wabaye Mana we Mana. Ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere erekana Imana erekana Imana erekana isumba byose erekana Imana ayiwe nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Uwera ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere erekana Imana erekana Imana ereka sumba byose erekana iyo ngabo erekana Imana erekana Imana ereka isumba byose erekana Imana erekana Imana. Hallelujah. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere